bana bahungu baramanutse kandi bombi bafite icyizere. Uri kuri uye ruhande Paris Saint-Germain yakuyemo ikipe ya Arsenal muri kimwe cya kabiri kirangiza, mu gihe ikipe Internacional de Milano yakuyemo FC Barcelona. Nubwa mbere amakipe agiye guhura mu cyitwa irushanwa iryari ryo ryose. Indi mikino bagiye bakina ni imikino ya gicuti. N'inshuro ya kabiri igiye kubaho ku ikipe yo mu Butaliyani ikina finali n'ikipe yo mu gihugu cy'Ubufaransa kuri finali ya Champions League. Ubwo beruka ni mu mwaka wa 1993 Olympique de Marseille yatsinze ikipe ya AC Milan igitego kimwe ku busa cya Basile Boli cyo ku minota 43. Nabwo bari bakiniye ku mujyi wa Munich, ariko akaba bari bakiniye kuri stade ya Olympia Stadion, mu gihe ku munsi w'ejo bazakinira kuri stade ya Allianz Arena. Hanyuma icyo wamenya n'inshuro ya karindwi Internacional de Milano igiye gukina finale UEFA Champions League yagitwaye inshuro 3, 6, 4, 6, 5 na mwaka wa 2010. Inshuro baheruka kuri finale 2023 bakaba baratsinzwe na Man City. Bivuze ngo bategereje imyaka 15 bataratwara Champions League. Paris Saint-Germain itaratwara Champions League n'umunsi n'umwe. Ni inshuro ya kabiri bagiye gukina finale ya UEFA Champions League nyuma ya 2019 2020 batsindwa n'ikipe ya Bayern Munich, ariko niyo kipe yonyine yo mu Bufaransa iheruka igikombe cy'irushanwa ryo ku mugabane w'Uburayi. 9-5-9-6 batwaye UEFA Cup Winners' Cup. Amakipe yo mu Bufaransa amaze gutsinda imikino 2 yonyine muri finale 15 bamaze gukina amarushanwa atandukanye yo ku mugabane w'Uburayi. Batsinze inshuro imwe mu mikino 7 ya UEFA Champions League finale, batsinda umukino umwe mu mikino 3 ya UEFA Cup Winners' Cup. Baratsinda umukino n'umwe muri UEFA Europa League, bageze ku mukino wa nyuma inshuro 5. Hanyuma ni inshuro ya 5 muri UEFA Champions League finali igiye gukinirwa mu mujyi wa Munich. Inshuro zose yakiniye mu mujyi wa Munich ikipe itari ifite igikombe na rimwe niyo